rikaba ririko rikora mu buryo bwo gufasha amakoperative kuja hamwe no gutunganya ibikorwa bishobora gutuma aya makoperative atera imbere. Tukaba twaje hano muri iyi hayanishagurisha kugira ngo dushire ahabona ibikorwa bimwe mu makoperative yo muri komine Mukaza yagiye hamwe ariko arakora byo guhingura ikigori ku buryo ibitunga umubiri bikwiriye biri muri co bishobora gukingirwa, hama kandi ico kigori nyene gishobore kubikwa neza ku buryo gishobora kumara imyaka 5 kibitswe ata vyonona umubiri canke ata vyononekaye muri ico gifungurwa. Hanyuma kandi tukaba muri ico kigori nyene gishobora guhingurwamo imikate, ifu ishobora kuvamo imikate, ibisukuti hamwe n'amakeke. Ikindi kandi twashoboye gushikana hano n'ubuyi ihingurwa mu bintu zitandukanye kandi ihingurwa ku buryo ivyubaka umubiri birimwo bikwiriye bishobora kugira ubushobozi bwo gukingira amagara y'umuntu, kugaburira umuntu. Ico turusha abandi nuko mbere yo kugira ngo dushobore guhingura ibiterwa tubanza gukora ivyigwa kuri vyo tukamenya ibirimwo ngirakamaro ku magara y'umuntu, tukaca tumenya ibirimwo bidakenewe ku magara y'umuntu, tukaca nyene dushobora gukuramo ivyo birimwo bidakenewe ku magara y'umuntu, ivyo birimwo ngirakamaro ku magara y'umuntu tukabikingira, gutyo ku buryo umuntu aza kubifungura bishobore gutuma agira amagara meza, kuko mu vyigwa twakoze igihugu c'u Burundi kiza mu bihugu vya mbere cimbura ibifungwa biri intungamubiri nyinshi cane, ariko abenegihugu babifungura ugasanga bafise ibibazo, ingwara zihafatiye gufungura nabi. Tugiye gukora ivyigwa dusanga nubwo amahinguriro ariho ahingura bino biterwa twimbura mu gihugu, dusanga ntibabihingura bakurikije imero yavyo, ahanini bahingura gusa kugira baronke amafaranga, ibitunga umubiri bimwe ugasanga vyaratakaye. Nico gituma twahagurukiye ibiterwa bimwe tubona ko abenegihugu bakoresha kenshi kugira ngo nibabifungura bashobore kugira ubuzima bwiza.